Celestin to come in his honor. uyu mwanya turawuguhaye mukozi w'Imana. We give you this Imana moment. igumugisha. God bless you. Amen. Ngo arankunda. Nakugira ibanga umuporoti. Amen. Namubwire mu ibanga acaza kubivuga. Because I told him in secret, but then he said it out loud. Nashatse n'ibanga. Because I wanted to be a secret for him himself. Ariko ko azi ntamututse ntamubwiye But nabi. because he knows I did not cause him, nor did I harm him. Namubwiye nawe nyine so yumva kandi abona. He felt that within him. Avuze ndinda kubibwira bagenzi. So he said, don't tell me secret, I must stay my friend. Amen. Say amen. Indwi yahera inyuma y'iyitambutse. About 2 weeks ago, Twari twafashe urugendo. we had took a journey. Nshima Imana imboni canke I thank God because Imana ifite ubwenge. God is very wise. Igituma mvuze gutyo, The reason why I say this narahantu muri Boston because I was in a place called Boston nabo twari kumwe. alongside with my companions. Ntabwo byadusize kure ngo bidushira ahandi hantu kuko twari kumwe ibyo mwakora twarakwirikirana neza. Though we were not here physically, we were very close to you. You were not too far away from us because we were following your life. So I thank God in this technology bituma ubutumwa bwanyu bugera kure. because the word of God goes far. Avuze ngo vuga bwacu. He said our. I said your word of God goes far, but he told me ours instead of yours. Nsubiyemo rya jambo ngo abaporoti ntiwababwira ibanga ntavyo mwari I guess you can never tell a secret to Christians. You know what they say? ariko ngiye ndabibabwira. But I tell you because you told me anyways. Ariko kandi ngarutse. But then again, when I come back a little bit, nubutumwa mwari ko mutubwira kandi turi muri Boston. it's the word of God you preached to us, though we're in Boston. Hari gihe mpora nicara harya n'umukozi w'Imana. Sometimes I sit there alongside a son of God. Akanyereka message z'Kigali ni Kanombe. And he showed me the message from Kigali. Barungitse ku bintu turiko turakora hano. They said the message is based on what they're seeing we're doing here. Harageze aho mbona. It got the time where I said, I saw. Abantu muri ko mugira ngo I saw people. Hey. Yes. Hari gihe nigeze kuvuga nti. One time I've said this. Aha mu rusengero. That here in the church. Ndubona uko wicaye. Though you're sitting right now. Nimba umengo waraye urasinda. If you think you were fighting last night. Mu Rumonge bariko barakubona. In Rumonge they can see you truly. Twarabahaye. Because they have given access to watch these live streams. Ikiriba bariko bararaba bidetwa. Because at this point in time they're watching bidetwa. Hallelujah. Amen. Bujumbura bariko bararaba Kitunzi. They are watching Kitunzi. Barakubona pe. They can see you, yeah. Do this. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utundi twongwirana ha. There's something I could do about who stay here for too long. There's something I could do and I'll forget my purpose of being here. Because I want you to understand. For you to feel and have a better understanding of my desire to you. Abantu bari muri ABM ku kibuga cy'indege. Because two who are in Imibembe at the airport. Barahantu mu matwarete n'amasimu yabo kuraba. There's somewhere in the toilets in restrooms with their phones. Barakubona. They're watching, they can see you.
ubutumwa bwavuga ugasimbagiza umwana barakubona. Whenever God's preaching and you throw kids out, they can see you. Uri kuracira inkonda barakubona. When you are drooling, they can see you. Pay. Yeah. Winjira mu mpemu So when you barakubona. get spiritual, they can see you. None ndakunda kuraba ivyo mu Rwanda. I love to watch live streams from Rwanda. Hari umugore yavuze ngo There was a woman once said, Amen. uwundi mugabo And nawe another man replied back based on what she said. aguma yakura bagenzi. The man keep looking and touching his friends. Urazi gituma? But do you know why? Ivyo ngibyo See, that itself, birabwa mu buryo bw'impwemu, it could be seen spiritually. ariko mu buntu atari muri mpwemu yambaye inyama n'amaraso, But unfortunately, if you watch it physically with the flesh, n'ubupfu kuri we. it become a curse to you. Ndubwirizwa kuba umupfu rero. So you should not become among the dead. Uri mu bantu nk'aba b'impwemu. If you're among these are a spiritual gathering, it should be a living human being. Bariye nawe kula. Because when they eat, you should eat as well. Wakinywa na wewe kunywa. When they drink, you should drink as well. Ntubu muhombe. So do not lose something through this. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rero harakandi kantu ngomba gucishamwo. So there's something I want to put before this. Kajanye na kameremere kiwanje. That pertains to my Birashoboka na flesh. wewe. And maybe Birashoboka na mwebwe bakozi maybe b'Imana. can touch you, can touch them. Kamere kiwanje. Because my flesh, Iyo bampaye umwanya kuzokora. whenever they give me time to speak, or Ngamenya talk, ko hari uwugurura. and I know there's an opener, Ngamenya ko hari abaririmbyi. and I know there are singers, Basengera kugira ngo I baze pray for them badushikirize so that they could come and preach the ibintu word of God. byose by'abaja mu So ijuru yesterday saying pretend to go to heaven. bihuye. So all the singing, the preaching could become in one connection, in one unity. Ndashima Imana kandi nkongerwa inkomezi. I thank for the word of God. Iyo uwunyugururiye Because whenever you open it for me, nsanga hari amajambo ariko agenda akorakorako. and I can see that where you are speaking, I can touch from. Ncamenya ko turi mu rugendo. So when that happens, I Bwana know Yesu we're on the asifiwe same sana. journey. Amen. Imana iguheza ariheme. So God bless you. Yambaye ivyirabura. Imana He's wearing black. I iguheza. could not say, but God bless you. Imana iguheza. Once again, God bless you. Aya majambo adushikirije. The word of God He blesses with. Y'umwidegemvyo. The word of God about freedom. N'amajambo akomeye. These are very powerful words. Kandi amajambo azingamitse benshi And mw'itorero. these words, unfortunately, are protected many people in the church. Bavuga ngo umwana yonze ni wahishwa. They say that a child is skinny. A child? Oh, a skinny kid could be hit by a car? Okay. Uramenya skin, bamwe banywa imiti kugira skin. Biratandukanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uruzingo. Umwana yonze ni wahishwa. Basically, a small kid can be hidden. Rero, yeah. Very skinny, tiny one. A tiny child can be, amen. Hallelujah. Basically, the real is a tiny child can be hidden. If you're not tiny, they cannot hide you. Nukuvuga rero. So it's to say, Iyo uruzingo mw'itorero ry'Imana. so whenever you look at a person in the church, so when you are tiny in the church, or small, let's go small. Iyo unywa diet yo muri vy'impwemu Whenever turakumenya. you drink diet, we know who you are. We can see you. Kabisa. Yeah. Muganga ariko arakuvura. Whenever a doctor is giving treatments, Hari ijambo akunda kumbaza naribajije benshi. there's a word he asked me. I've asked other people as well. Arakunda kubaza ngo Doctor love to ask. do you have allergy? Ati urafite ibintu allergy.
Basically, the doctor always asks, do you have allergies to something? Busheni barakubaza, do you have allergy? Yeah, they ask you. Ubu twakamenye twese So now we won't understand what allergy means. English, what it is. Kera ngishika ngaha. Because the first time I got here, natangira uko. I'll do this. Ariko ubu But now, kubera mfata imiti, because I take kubera medication, nami impande because I'm yabo, always close to doctors, naho yo kubita urundi gwongereza kagobatanya ariko no matter how agashiramo much things they could put inside, put energy or allergy, ntahura niko I understood it Bwana Yesu asifiwe automatically. sana. Amen. Ngoma kubaze, But let me ask you this. do you have allergy in mu majambo y'Imana? Urafise ingorane. Amen. Urafise ingorane. You have problems iyo uhaye wumva ijambo whenever you ry'Imana. hear the word of God. Ndi doctor. Because I'm a doctor now. Amen. Urafise ikibazo But iyo you ubutumwa have buvugwa. problems whenever the word of God is being preached. Umugabo umwe nariko namwitegereza. One time I was watching a man. Ngijoro yitwa Zigira inshuti Michel. They call it Zigira Michel. Yaravuze urujambo. So this man, yakanguka. he spoke a term and I was shocked. Aha yanyumvise. Because he heard me. Nkamubeshera. If I'm lying, Acha byumva. he knows. Zigira inshuti Michel. His name is Zigira Michel. That's his Yavuze name. ngo He said, yemwe abantu b'Imana the people of nimuze God muratahura ibintu understand this. Shetani yavyuye That Satan has walked out. abantu kwambara The ingohe people to wear eyelash. ngo abantu basigaye bambara The people ingohe now to wear eyelash. batazi akamaro k'ingohe But they don't understand the purpose of the eyelash or eyebrows. ngo umuntu agafata izindi ngohe akabandikako They add more eyelash to your eyebrows. ngo izo ngohe rero ndababwira ukuntu zitwa ngo But let me tell you the name of those ngo izo eyelash. ngohe urazi ukuntu Those eyelash zitwa is called. ngo jewe ndazitazira ko ari buroso y'ibirato. I call it. I call brush for the shoes. A shoe brush. ngo bimeze nk'iburoso y'ibirato. Because it's like a brush for the shoes. ngo kuko umuntu yariko arabigira ngo Because when someone is doing this, ngo nobe ko ariko araborosa. I think they're brushing. ngo abandi nabo And other people, ngo babwiza ingohe they are batazi izo ngohe akamaro kazo. someone they remove their eyebrows without ngo understanding Imana mu the purpose. kuzishira ku But kiremwa for God to put ni eyebrows ukugira ngo zikingire icuya kitamanuka mu maso. that your sweat does not go in your ear, people. ngo ngizo bazimaze But now turaba. they have removed them. Let's go and see. ngo ingohe bazimaze pe. The people have removed the eyebrows without ngo understanding ntibamenya the yuko purpose. ingohe That- zizibira They know now that eyebrows n'umuntu icuya kije ngo agira ngo protect the. When you, for example, if you're sweating, do ngo this. ntabwo agira ngo You don't do this, but you do this when you're sweating. nukugira ngo So you ugashibura do this so you can remove the sweat. wagira ngo And you do ugashibura this to remove your sweat. ngo none bazimaze. So now they remove all the eyebrows. ngo icuya kikaja mu maso y'umuntu ugasanga amaso yaratukuye And then- kubera nta ngo hafize zikingira. Because there's no eyebrow, their sweat goes into the eyes and they start crying. abandi nabo ngo bafashe amasheneti yo mu izosi bambika hano. And someone that took ties and put it on their shoes. hariya inyuma ntibambona And you amasheneti see me, I say, amasheneti no ku socks. maguru. murahabera magabo. So be careful what you do. urukundo rw'Imana. That is the love of God. God is love. bayiririmbye urukundo rw'Imana. They saying God is love. byanyibukije byinshi. And that made me remember so many things. byanyibukije It amajambo reminded me of the words mpora nshima Imana. that I use when I'm thinking God. jewe yataba urukundo rw'Imana ngo Because runkura for hano. me, if not for the love of God, aba mu kinyarwanda bavuze ngo in Rwandese they say yaratubatuye. that God has freed us.
ngo twari imbata because we were slaves. naho bokirekeje uko nyine mu Kirundi jewe hari amajambo nakuyemwo Because if you as the, I took some words from naho that. mbwira ati wari imbata ndavyemera Because if you tell me that was kuko a slave, I understand. imbata mu nda yayo usanga y'ibikwashi Because a slave imbata mu nda yayo yibaza usanga y'amafaranga because if you take imbata mu nda yayo usanga y'ibiharagi if you kill a dog, imbata usanga ibintu yariye naho wonyita imbata ndavyemera. because if you come at dark and the because dogs eat whatever they can. none nk'ubu bodusomera ijambo rivuga For ngo example, if they quit for us, hanze haba imbwa n'abarotsi the outside there's dogs and witches. hanyuma ngacambaza ati mw'ishengero hari imbwa And ask you, and I've asked you, is that dogs in church? tuca dutangura gusuzugurana We start going against one another. mvuze mw'ishengero harimwo abarotsi If I ask the church there's witches, dutangura gusuzugurana we start going against each other. ubwo ubutumwa twabuze ingene This is what of tubuvuga God, because we don't know how kubera umwitegevyo ubaye mwinshi because of the freedom we hirya have. y'ejo nariko ndagenda Yesterday I was nsanga going. umuntu yasutse amamesha akora ku I was just gititi somebody who I meshed ayo mamesha birabuze ingene tuvyigisha abantu we kugira don't ngo know how to teach babitahure people so they can understand. umuntu arisiga amarangu ukamwobegwa ubu bose n'umwidegemvyo twabuze ingene tubisobanurira ishengero abantu basigaye biyambarira uko bagomba kuko Kristo ngo yarabambwe niko uyu mugabo yavuze Yesu we uyu mugabo yavuze ngo benshi mw'ishengero bitwaza ngo Yesu yarabambwe ariko ijambo yavuze yavuze ngo igihugu cyaratandamutsemwo kubiri abantu nibo bariko baratandamuka igihugu kidatandamutsemwo kubiri kitana abantu kirabatandama kirabamara because the clothes that can't have God should keep people. If it can't have, it brings freedom in the path. igitambara cari gikingiye ahera abanyagihugu nibo bariko baratabagurika. Amen. Oh haleluya. Amen. Imana itugirire imbabazi. May God forgive us. hariko yaririmbye ivya Uziya. A choir sang about Uzziah. Uziya yagize ivyago Because he encountered problems. kubera iki Claude? Why? Nivyo Yeah, because he did something that's ariko not his. ntiyumviye abakozi niko mwandirimbiye. By saying that he did not obey God's servants. Ntiyumviye abakozi. He did not obey God's servants. Ntiyumviye abakozi. He disobeyed God's Nguko uyu servants. munsi ibintu biri. As not necessarily Umwidegemvyo wawe mwinshi. there's so much freedom in there. Pasiteri ambwiye iki? Mwarimu ambwiye iki? Ako gashinga ntaye k'ishengero kambwiye iki? Akadiyakoni kambwiye iki? What exactly did he tell me? Abapasitori n'ishengero. Because the pastor in the ingorane dufise. the problem that we have now. Abadiyakoni ni babandi badiyakoningwa. Ico kirakugora? Yes, sir. Ubu abadiyakoni Because now the deacons, ndi bariya badiyakoningwa. they are the ones who cannot be advised. Twebwe turabadiyakoni. Because we are deacons. Turagenda tukadiyakoninga hariya So we go and advise in the church. Ariko But umwidegemvyo ubaye mwinshi. when there's too much freedom, Twabwiye ngo umwana aricara mu isahani. we say that a child because freedom they will see in the plate they were eating in. Yego Yeah. abana bariko barakura Because kids are growing up, ariruka inzu yose akayimara ibirahuri they akamara. could run the whole house and finish it. Niko ni mw'ishengero bimeze. That's how it is in the church. Kubera umwidegemvyo. Because of the freedom. Yatubwiye ngo abantu turicara mu He isahani. said that people will see the Nuhava plate to eat umuvugira in. ubutumwa atavuze. Do not see what he didn't say. Ni umwidegemvyo. It's the freedom w'ishengero rya kino that the gihe. church of nowadays. Ntirigomba kubwirizwa. Because the church does not want to be told. Tugende turabe ivyo navuze ko ari vyo. Let's go and see if what I'm saying is true or not. Munyarutse gusoma. Damiyani Let me gusoma. read us quickly. Mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. I'm going to read 24. Deuteronomy 24. Kubera ari amajambo make. Deuteronomy 24 because of the few verses. Yarada gusoma. Okay. Ni ku murongo w'8. Again, Deuteronomy 24 verse 8 kugeza kuri 9. until 9. Twumve ko harimo ya majambo yo mwidegemvyo. Let's see what is about freedom. Gusubira mu vyagezwe 24 igice 8 n'icenda 20 yonyene. Dusome izina Yesu Kristo. Muze mwitwaririke
iby'indwara y'imibembe kugira ngo mugire umwete wo kwitondera no gushitsa ivyo abaherezi aribo Balewi bazobigisha vyose kuko abo nabibagize azabe kuko nabibageze azabe ariko namwe mubyitondera. Iryo jambo niryo ngomba kusubiramwo kuko beriki bashobora kutwumviriza nkuko abo nabibageze azaba ariko namwe mubyitondera. Repeat again. Repeat. Kuri munani manuka hagenge hari jambo ndondera nkuko abo nabibageze azaba ariko namwe mubyitondera mubishitse. Dusubiremo duhere kuri munani. Muze mwitwaririke ivy'indwara y'imibembe kugira ngo mugire umwete wo kwitondera no gushitsa ivyo abaherezi aribo Balewi bazobigisha vyose nkuko abo nabibageze azaba ariko namwe muvyitondera mubishitse. 9. Muze mwibuke ivyo Uhoraho Imana yanyu yagiriye Miriyamu aho mwari mu rugendo muva muri Egiputa. Amen. Now let's read English again. Deuteronomy 25 verse 8 until 9. In case of the feeling skin disease, be very careful to do exactly as the Levitical priest instruct you. You must follow carefully what I have commanded them. Remember what the Lord your God did to Miriam along the way after you came out of Egypt. Amen. Jamani, hallelujah. Hallelujah. Tumanike ibiganza dutyo. Let's raise it. Hallelujah. Hallelujah. Mani bahezagire. May God bless each and one of you. Amen. No kuvuga. It is to say, niwaza kuraba urondera muri TV. That if you try to look on TV, tugiye kwiga ku kintu kivuga ngo kwirinda imibembe. The topic today is protect yourself from skin disease. Imibembe. What is skin disease? Umubembe cyangwa imibembe ni giki? So what is skin disease, or in other words, leprosy? Leprosy. Leprosy is a form of skin disease. Wagisobanura mu Cyongereza? Yes, sir. Nagomba ndamubaze ko abizi mu Cyongereza. Leprosy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nukuvuga, it is to say, kwirinda imibembe. Protect yourself from leprosy or skin disease. Imibembe bwa mbere himbura intoki. So first of all, if you have leprosy, your finger changes. Ubugira kabiri ikazana guhimbura amano. Your toes can be cut off. Ego. Yes. Ndibutse hari umusore. I remember one time there was a young man yagumana ibirato. Who had shoes at all time. Umukobwa bashitse mu nzu. Whenever the young girl got to the house, she said, "Hey." Bwana Yesu asifiwe sana. May God be glorified. Amen. Abakobwa sindabavugira amajambo. To the young ladies, I'm not trying to prod into your privacy. Kwa sababu because takundi biri bugende. There's no other way. Uyu mwanya ngomba ndakubwire. At this moment I want to tell you or share with you. Ngomba kuvuga icyaha. I want to speak of my sin. Tuve mu mibembe tuje mu cyaha. Let's escape by leprosy and sins. Bibiliya tubwiye neza. But the Bible says exactly ngo that muze mwitwaririke be careful ivy'indwara of any disease. Yitwa imibembe. It is called leprosy. Kugira ngo mugire umwete. So you can have wakwitondera. So you can have the power no gushitsa ivyo abaherezi. To carefully follow what aribo Balewi. What the Levitical, which are the priests, bazobigisha vyose. are teaching you. Nagize ikibazo. So I had an issue here. Naheruka kubwira itorero. Last time I told the church. Imana yazanye ivyagezwe bingahe? How many commandments God brought 10 commandments. Naho ndasoma ngo 11. I've now read 11 commandments. Nayigeze gusoma amabwirizwa n'abiri. But I've read 2. Niyo yungiriza.
They are the ones I'm going to add upon. Ivyo byagezwe 10. So those 10 commandments, Nabwiye itorero ndi. I told the church Ubu tugeze rero mu byagezwe. that now that we are in commandments N'amajana. of hundreds and hundreds. Kubera iki? Why? Umwidegemvyo. Because of their freedom. Kubera iki? Why? Because of their freedom. Hari ibintu bimwe bimwe itorero ritemera. The thing the church unfortunately cannot accept. Hari ibintu bimwe There are bimwe things abadiakoni that the deacons, n'abajenama even the counselors, n'abashingantare even also the ushers, bashobora kwicarira they might sit icyo down kintu kikaba icagezwe cy'itorero and that which could become a law of the church. kandi urubanza ruracibwa. And when that happens, the law must pass. kandi Imana nta cyaha iduharurako. And God will not consider as sin against us. Utambutse umwidegemvyo. Because once you cross freedom, abashingantare n'abajenama n'abadiakoni the deaconess and counselors, bakicara and they sit down, bakiyamiriza, they sit and then bakaja mwibarabara, they go in the road, bakagira imyiyerekano, they show themselves, barakurima nta kabuza. They will punish you no matter what. Kuko Bibiliya irabemeza. Because the Bible says, mwamuhanura kabiri gatatu because if somebody is advised once or twice and does not want to be advised, baca batari ka Satani. they must pick them up and say, hey, Satan, hey, take him. Bibiliya iravyemeza. Because the Bible says muce mumuha Satani that if they cannot be advised 2 or 3 times, let the devil take charge of them. ni bintu bibiri. It's 2 things. Iyo ugiye nabi, Whenever you take care of yourself in a bad manner, baragufata bakaboha amaboko n'amaguru, they will take you, tie you up, bagashibura hanze. and they must throw you out. Ndabikumenyesha ivyo. I want you to know this. Iyo unaniranye, That if you cannot be advised kumva, and you don't want to listen or be obedient, barakuboha, they will tie you up, barakudadira, they will tie you hands and bagasohora toes, and they will throw you out. ibintu by'ingwe n'amasimba n'ibindi aho hanze. And then lions and leopards outside and children outside. Cyo gituma umuntu uzumva mbere ndabivuyemo. That's the you should say, you know what, forget about it. Uba wamaze gushika muri ambuscade. If you say forget about it, you have entered. Uba wamaze gushika mu basirikare bambura kigongwe. Or you say forget about it, you have entered to military, they have no mercy. Utagiriwe Imana, Unless you see God, unless God is mercy to you, is a problem to you. kuvayo kwigobotora. Because leaving that place to come back, Ahubwo ugira Imana muri bya bindi bibiri navuga. I think, pray that you see God's mercy. Iyo umuntu agiriwe ibakwa kihana, Because if somebody is lacking the ngo repent, mwijuru haba umunsi mukuru in heaven ukomeye, there's a celebration. baratamba, They dance. wewe Hey, kurusha abagororotsi 99 they dance and praise batagomba gushika ku kugororoka more than how neza, now people do not be obedient to God. baterekwa kwihana, They who cannot be repentant. bamira mu bugororotsi They bwabo. stay in their righteousness. Erega hari ikintu But- abantu batazi. See, there's something people do not understand. Igitunga umukristo ni ukwihana. So don't ever a Christian to live on is repentance. Igitunga umukristo si The only ukwicara, thing that sustain a si Christian ukwama mu is rusengero. not to be in the church. It's not to be in the Mu church, rusengero ruzohazingamira, because the church will speak. ubu uruzingo Your church will be a place kugeza forever. until or forever and ever. Twigire mu ijambo ry'Imana. So let's go ahead and read, follow the word of God, Yadusomeye ngo because He read for us uko kwitonda no gushitsa ivyo abaherezi aribo barewi bazobigisha. they be careful to follow what the priests are teaching you. Nahagize ikibazo, I had a problem here. nibagije nti ibyaha ko vyiyongera nka kujya Claude yavuze. I asked myself, because since the Christians are, as Christ said earlier, Turigisha andi twigisha. I will teach you, I will not teaching. Umuyobozi avuze ati The teacher Peter said, hari n'imitsi iza yaranze I see a vein on his neck kubera kwigisha. because of teaching. Kuki none? Question is why? Kuki utava mu vyawe ngo ukure mu mpwemu? Why can you not leave your stuff and grow spiritually? Aya n'amajambo ya hariya mu gitabo c'Imana
This is what we could find in kivuga ngo that it said abaherezi aribo that abaherezi aribo balewi ivyo bazobigisha vyose whatever they teach you kuko bafise license because they have a license. Sindi chaduka. It is not something that just came now. Uragishobora ichaduka. It's not something that just came now. Here you can see me. James agahagarara And so hano James stand here. tukaba muriko muratureba And you guys are watching us. ntituri vyaduka. We didn't come unexpectedly. Abo ubona bahagaze So you no can see who are here. Or you can see who are sitting. aba mubona bicaye Or you see hari they are sitting over there in front of you. si vyaduka They did not come here out of nowhere. nkuko bamwe bavyiyumviye. I started to think. Barahamagawe They were called. mpwemu yarashirako igikumu Because God has put a son upon them. kandi ivyo tuvuga And what we say, aho ivyo mvuga uno munsi which is what I'm saying now, n'ibindi duheruka and what we kumva have heard a week ago, si ibintu ngo n'ibijyanye na dufise. it's not what we have in us. turafise ubutunzi We mpwemu have yashize ku wealth mutima that the Spirit put it within us. kandi siko mpera kuwa mbere And ntegura I'm promoting, preparing ngo myself. vyose nzobizana hano. When I prepare myself that I'm going to bring it, no. urategura mpaka ikapo You rikuzura. prepare so many things to say. urategura mpaka ibegi You prepare ikuzura. that your bag is filled. impapuro n'ibice That bikuzura. you got books and verses ariko to ibyo read. mpwemu yateye But kw'igikumu what those people put nibyo aside, duhagarara na hano that is which we study nibyo is tubigisha. what we are teaching you. tubigisha njenero We kwihana. teach you in general to repentance. tubigisha kwihana. We teach you in general to repentance. na Yohana mu bugaragwa Even John in the desert, umwe yatubanziriza the one who came before, who started before us, afise ibirometero bitandatu kwijwi gusa asohoye who was speaking, his voice was loud around 5 kilometers away. yavuga ngo He said, "Hey, over here." amanwa yagera hehe. yemwe He said, "Hey, ngo nimwihane that repent kuko yourselves, ubwami bw'Imana because bwogereje." God's kingdom is ntabyo like tutigisha hano. whatever we teach here, turabigisha mwabana nimwubaha we abavyeyi teach you kugira ngo iminsi parents, yanyu so that your yiyongere. debts could be increased. turabigisha ati We teach you ntimugasambane. do not commit adultery. turabigisha ati ntimukaririmbe We nane teach ibyaha. you do not sing about turabigisha tukababwira ati sin. yemwe We abagore teach you and say to the women, nimwubaha abagabo respect banyu. your husband. turababwira ati We teach mwabagabo you mwe men, nimukunde abagore love their banyu. wives. turababwira We ngo teach you that. reke kugenda ijoro. Do not walk in the night. turababwira We tuti teach you that. reka kwikinga umwijima Do not go in the kuko darkness. abagenda mu mwijima Because go in darkness. abo ni abana They are b'ubugwanisi. the child of Satan. ariko But ntibishoboka. though we say this is impossible, ntibishoboka. it's impossible. ariko But it's ntibishoboka. not possible. turababwira We ngo teach you this, we tell you this. yemwe nimuba basenga That practice kuko iminsi yourself. dufise ari mibi Because the day we are going is ariko not that good. But it's ntibishoboka. not possible. kubera iki? Why? mwidegemvyo Because of freedom. mwidegemvyo Because of their freedom. niwo utuma biba. The freedom makes it happen. nico gituma benshi binjira mu That's bibazo. why many into nico gituma problems. benshi That's why many bagira ingorane. they have problems and issues. yemwe haleluya Hallelujah, amen. haleluya. Hallelujah. ni ukuvuga I need to say, hajya hepfo haravuga ngo verse 9 says, ndashima Imana ko tutari vyaduka. I thank God that we do not come here out of uko nowhere. wodufata kose Because however you can hold ntituri us, vyaduka. however you can see us, we do not come out of nowhere. Imana yaduhaye icemeza. Because God nico anointed us. gituma mubwirizwa kwemera ivyo And tuvuga. that's why it's much Nico what we say. gituma mudakwiye That's why it's not needed kugenda uko to mwigombeye do as you wish. kuko abari imbere yanyu But because those in front of you, we've been called by kuko abari God. imbere yanyu Because those who are in front of you, twarasizwe we've been amavuta. anointed by God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
hanyuma kuri 9 haravuga ngo verse 9 says, jewe ndahatinya no kuhatinya. see, I was afraid to even read it. Harakaze. Because here is different. Na ufise Biblia mu ishengero. Anyone with the Bible in the church to read for us? Ahadufashe ku murongo w'9. On verse 9. If you got a Bible, read for us. Genda. Let's go. Muhe mic. I'll give the mic. Mudusomera kuri murongo w'9. I'll read for us in verse 9. Ninde yavuze ko asoma? Who said us to read verse 9? Hey. Soma. Nijwi rirenga. Twumva iryo jambo. Amen. We read with loud voice, you can hear what exactly it's saying. Turasoma ku murongo w'9 haravuga ngo muze mwibuke ivy'Uhoraho Imana yanyu yagiriye Miriyamu aho mwari mu rugendo muva muri Egiputa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nta Miriyamu dufise hano. Do we not have any Miriam in the church? Ariko turafise ba Miriyamu. Although we don't have Miriam physically, we have some metaphorically. Bakozi b'Imana murafise ba Miriyamu. We have Miriam in the church. Nta mwongo buri sato. Ibidahizwe. They're like snakes. Nta mwonga. Or they have no river. There's no river. Or there's no river without snakes. Or there's no forest without snakes. Ibidahizwe. Or that cannot be hunted. Ba Miriyamu mwumviritse rero. So hear me carefully when I say Miriam. Miriyamu yagize ibibazo. Miriam incurred the problems. Bariko bagenda mu rugendo rwabo ngo kuja muri Canaan. When they're on the journey to head into Canaan, the promised land. Baragize ibibazo pe. They have problems. Yaragize ibibazo ku ruhande rwiwe. On behalf, she had a lot of problems. None Pastor Buchumi niwe yokwama. You think is there a Pastor Buchumi himself? Are you following? Miriam kwijambo gusa. Miriam, watch it. Watch it said itself. Jambo ry'Imana ritubwira. Because what God says, mwibuke ivy'Uhoraho yakoreye Miriam. Remember what God did to Miriam. Yamwe mwabigeme mwe. To the young ladies. Remember bamaze kuja inyuma y'ishengero. Remember how many ladies went outside the church. Bibabera karorero. And see, let that be an example to you. Shengero ry'Imana. Of God. Ivyabaye ku Bisirayeli. What happened to Israel? It became a to the men. Mutagomba kubaka ingo zanyu ngo zigume. Mwibuke abagabo bavuye kuhoraho. Mwabagendeye. Mwabagore mwe. Mufise abagabo. Mutifuza kwihanganira. You have no passion for your husband. Ugomba kungurikira. Yikorera umusaraba wiwe. Uyo niwe abwirizwa kumwigishwa. Uyo niwe abwira nkwiye. Ni Yesu yabivuze. Ugomba kungurikira. Yikorera umusaraba wiwe. Abone kungurikira. Nta musaraba w'igiti tanga amabuye ndiko ndakubwira. Ubwira umugore wawe n'umusaraba. Ubwira umugabo wawe n'umusaraba. Ubwira abana n'umusaraba. Ubwira abashikawe n'umusaraba. Yikorere ntasutise gusa imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwibuke. Abakozi bagenzaje. Abakozi bagenzaje. Mwibuke abakozi bambere. Bataye ibikorwa. Bageze ahantu habi. Mwibuke. Ibyabaye ku bakozi bambere. N'aya majambo y'Imana. Abayumvise mwese mubaheze. Kaze bakozi b'Imana.